ikintu uzoza uracambana n'ikona nawe igituma kutana umutinganya nk'ubu wari kuba wambaye agakora kagira ngana oya nico kunda ibintu vyanogira ngo cyane n'ukuri oya natwe turatumye tumeze uko nyene dutangura shaka nabandi gusa ntabwo byashika ugakuramwo canke ngo ugirane bijye bavuga ngo ni casting ntibiguteranya n'abantu ahubwo rero nico ciza cyo kuja ku ishuri kuko naje narumva ko nk'ubu wowe ukoze filime ntushiremo ndumva ko twari kubiva ndumva nyene ko nta bugenzi dufitanye ndava muri sale ngenda ndanyagirwa shaka gusa nabi insa nabi gose nambaye dukanda mbiri nakajipo shora nyene wibereye mu cité juste ndashika nshitse ikamba mbiri nyeza yego nambaye nkanda mbiri amaze kumenyekana hari utuntu tabukigenda ibasha mbere nashite nicarira inyuma kaza ndabenge nabandi bastaha binjira sagira neza mama bya bintu ndava hasi ndagenda mugakagenda n'umusoni kuno nambaye abandi bose bambaye neza yambaye neza abantu bose kweli abantu bose bari bapostiye amafilme yabo nijeje nambaye nabi yo ndumva isoni ndavuga ntihari nagenda mu mutima mugani hari ku materi ziri inyuma ntibamenya ko ndi umukobwa canke ndi umuhungu kandi nambaye nk'abahungu ushobora kumenya ko ndi umukobwa sawa makiyaje ushobora kumenya ko ndi umukobwa ari manzi kwe hewe ndavuga ati ibintu ndabihe ifoke ndabiheba bitanga image nziza ndaguteye ubwoba kubera yuko wabonye yaca kubwira ngo aragukunda nawe twahuye bisanzwe arambwira kujya muhurira n'umuntu ahantu quelque part akakubwira ko gukunda rero kuba nagukunze ubwo navuga n'ingenzi wanjye nagukunze basi rero naje ndayifata nk'ibisanzwe yaraje muhira turaramukanya kujya duhora twaramukanya mwigaya ashambira ngo dina ngo ya musomye nabi washaka ndagusome gute cyari mu mutima ni pu nanje arana ko bisibiro bike arankwegera amaguru nukura arabana urumva mu maguru gutya mu maguru bari yambaye ipantaro cyambaye igikwembe muhira nanje nambaye igikwembe muhira acarankwegera amaguru gutya arabana gose ashirafata amaboko ashaza kusoma centrale umutima n'ukuri urakoroka ndabura ukuntu nifata ndagira ubwoba kuko byari rya mbere bimbayeko kandi sinari ko bibaho nari nzi ko ari nka kujya nanje mara niyambika amapantaro birekura nkumva gusa ndaryohewe muri yashugi bupropose abari donc abameze nk'umugabo ntashaka wowe kumufata nk'umugore cyangwa nk'umukobwa oya bakubwira ati mbona nk'umugabo wawe kuko nanje niko yambwira ngo rina mbona nk'umugabo kabone koma shetani kwa jina la Yesu bigenze gutibi mwiriwe mwese muri ko muratwumviriza canke mwaramutse umwe wese biza kuvana n'amasaha arabiye kino kiganiro ni Gloria Munezero kuri micro ya BITV ku nshuro yindi turi muri studio turi kumwe n'umutumire murabizwe nta narimwe twigira tuba turi ngaha twenyene iyo umuntu arinze aza kwicara ngaha abafise umutumire kugira ngo dushobore kuganira uno musi rero umutumire wacu ni umuntu twaheruka cane kera cane muri BI ntitwari bwanaronke na studio ntitwari bwakure ariko uno musi twasuye kubonana rero ndamuhikaze cane ndamuhikaze kuri BITV ndamuhikaze aturumikiriza abantu bacu hamwe n'abantu biwe hamwe tuganira ndagize mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye ku mazina nitwa Arline Kuradusenge ariko nshobora kubamenyereye kuri Lina ndashimiye cyane gugu mwakoze kunyakira yego Lina amakuru y'imisi no kuri ndashima Imana umeze neza cyane abakunda gukurikirana ibiganiro byacu canke abo twatanguranye baramwibuka Lina twarakoranye ikiganiro kera taramumustar ico twakoranye ikiganiro ku bintu vy'amarezo sociaux turi kumwe na Yves Kami hari kera vraiment hari muri 2023 mu ntango ngira ngo si je me rappelle bien ari muri 2022 non yari muri 2022 kubera nari ngikora behind camera niba twari muri 2020 nko muri janvier canke muri décembre 2023 muri janvier canke muri 2022 Lina ubu unye n'umukinyi w'amafilme Lina ubu unye n'umuntu w'umwanditsi w'amafilme abakunda kuraba amafilme yo mu Burundi aheruka gukina filme yitwa Etat Civil iyo filme ikabiheruka kuronka n'agashimwe muri festival
yaronse ubushimwe butatu rero murumva ko mfise amarezo menshi yo gushobora kumutumira kugira ngo ashobore kuza tuganire rero nashaka ambwire Rina byagenze gute kugira ngo utangure kwa ndagwera uko uri umuntu wa playingira abantu kurondera ibintu by'amashuri n'ibiki twarabivuganye muri iki kiganiro ivy'amafilme vyinjiyemo gute murakoze cyane gogo kandi wewe byagutangaje byaranangaje baravyanangaje kuko si rya mbere ndabibonye uratwo rundukira amalink narabibonye kukina ahubwo gusa natangaye kumenya ngo Rina yari mukinyi wari wibitsemo ibintu bijya byose gute natanguye nkorera abandi akazi ka misi yose kari kajye nyene kandi gushika n'uyu munsi ndacagakora ariko rero nari nsanzwe numva nkunda cyane ibintu bijanye n'amareresi mugabo narabuze aho wonca ego hajya kigiye cyo twavugana wari umuntu wari usanzwe uzi ko ukina amareresi kubifise muri wewe cyane yego nari nsanzwe numva ndabikunda ndabishaka mugabo nabuze aho nca gusa kugira ngo impano yanje igaragare basi hanyuma bica bigenda gute byatanguye gute basi bon tout d'abord wari uzi gute kubikunda narabikunda kuko nari maze warakina du série peut-être amateatre kw'ishure bien sûr hama narakunda cyane kuraba amafilme y'abatanzania hama igihe kimwe ndasaba bamwe mu bagize mu bakinyi tumenyereye ngaho iwacu ndabandikira bamwe kandi baranyishura mugabo hageze ko ndabasaba ko tubonana ntibakundanye ndazi ibintu byabo biba bigoye bameze ngira nk'abankumira niko no bivuga mugabo doro trekote ngaruka kuvuga ko wari umwanya utari bwagere kumbure hamarira igihe kimwe nza kubona itangazo rya Burundi Film Academy rirongowe na Ribatira dukunda atumirira abantu bose bumva bifuza gukina amafilme kubera hari habahora babasaba ko bobashira amafilme yabo bakina mugabo ntubuzi neza ko bishobora canke ko kiyo mpano yifise kubera ntuburagerageza anje navuga nti ko rero nari narabikunze ndabishaka mugabo ntararonka honca reka nanje ngende gutanta amachance hari igihe vyonyerera hari ryari gabashwe ngo hari muri 2021 ncandage 2022 ncandage ndandiyandikisha ndatangura ndiga nanje ndabumunyeshure mu bandi mwiga kangahe mu ndwi yari kwiga mwarariha cyane barabariha mwarariha kugira ngo mushobore kugira ko bashobore kubigisha ibyo gukina amafilme twarariha hama bica bigufata umwanya ungana gute kugira ngo ukine utangure kubona yuko uja kuri mwariha formation y'imisi ingana gute twariha formation ya 3 mois twariga 3 mois hama après wemeye kuba umumambre wa academy iyo uronse cast mu bandi bantu bafise ama projet yabo kabakinira comme si urumva baburi yabari nka stage donc nkaza ndakina mu yandi mafilme y'abandi bantu bariko baraproduza hamanza numva umengo niho rero ko caca tubwira abumva bokora ibintu byabo boza tukabafasha tukabashigikira nanje camba umwe muri bo donc wowe hejuru yo kubura umukinyi waciye wiyumvira yuko ushobora gukora ibintu by'iwawe wari wumva ko udashaka kubandanya muri groupe z'abandi washaka intuzenye yiwawe yes apana kuvuga ko ntashaka kuzigumamo kuko nubu bampamagaye ndagenda gukina mugabo rero maze kumva ayo mahigwe nkumva uburyo bisaba numva no buronka nanje naciye njamo ndakorera amaprojet yanje ndatangura amaprojet yanje aho hari ryari nawe natanguye haraciye imyaka 2 ibintu turimo n'ubwira ngo uri kuraheza umwaka ugira kabiri yego okay ugitangura ikintu cyose ugitanguye kiragoye ukija kuri kamera ubwa mbere ikintu wibuka byagenze gute basha urabona ko nkunda gutwenga ntubizi narumva isoni numva umengo ibintu ntibizora abantu bose kandi nyene urumva ubwoba hari igihe uyumvira ati none ibi bintu nibabibona mbega nibagira commentaires ziri negative nzovyakira gute nari mfise ubwoba mugabo kubera ko turi kw'ishure hari ukuntu batwigisha witwara mu bintu ni gute uzokwifata ubonye commentaires izina ziriya nari ndabifata nk'ibisanzwe kandi naranabikunda donc wowe amakommentaire negative canke ko bohava kubera hari abo tumaze kuganira bavuga bati abantu barakunda kuca bagufata muri iyo scene wakinye bakabona kumenga ni kumeze muri vie privée genre ubuzima bundi busanzwe usanzwe ubaye mu wende vyigeze bikubako barabivuze batangura kuvuga ngo Rina ngo yabaye babandi nyene ngo yatanguye ingeso zitari nziza ariko ntago byanciye intege kuko nari numva nzi ko ndi mu kazi kandi kugira ngo usohore message ushaka gutanga
ni ngombwa kuko turiko turakinukina mu kibanza kitari icawe donc uja mu ishusho y'uwundi muntu rero nari kuko nabanzi ko ndiko ntanga message ntegezwe kuyitanga uko nyene naco vyambwira kandi sinigeze nsitara. Okay. Lina, twagiye kubona cane eta civil. Eta civil twayibonye cane kubera ni nayo yatumye ndanakurondera kugira ngo dushobore gukora ikiganiro kubera yuko Eta civile iri kuri chaîne YouTube yawe. Eta civile ni filme wanditse navyo kwandika amafilme yiwawe navyo wabitanguye ryari vyagufasha umwanya ngana gute wavyumviriye gute kubera yuko nabonye yuko ngo ni basé sur l'histoire vraie navyo vyaje gute ni histoire yawe ni histoire y'undi muntu bimeze gute? Eta civile ni histoire y'undi muntu hama kugira ngo nisange ndumwanditsi niko akundi nyene umuntu ushaka kuba ufise impano mugabo bisaba ko n'impano yigira kandi ukayikuza ukagira aho uyikurije kuko impano itagira ubumenyi ntaco ishaka kukumarira. Kera rero ndiko ndabona abandi bantu bariko barakina sinari nzi ibintu vya televiziyo sinari nzi ngo nzi ko ari bigenda juru sanga byo bintu tubona nzi ko bifatwa n'ibintu by'ibigenda juru sinari nzi ko baba kamera nyene rero nkashavuga ni bibashe nanje tuzopangane n'abantu kugira ngo mushire kurondera ivyo bigenda oya ahubwo tuzobigire ahubwo turiko turakina nk'akantu hama ibigenda juru bihaciye bifata izo image hamba abazungu babishire ku mateleviziyo cyane tubironke ku masede nivyo niyumvira rero nkashanza ndandika inkuru kera gose nari ndi muri secondaire niga nko mu windwi gutyo mu 8 nkaza ndagira udukuru kubera turi kwishura ry'amateatre narabona nkina nkabona abantu bararize kavuga n'ivyo bintu birisehoye rero reka ndabibemwo mugabo urumva kwa kundi nyene ubu ahantu ruguru mu miryango atakwimeze itifashe kandi tubatana nabo nyene atarabasirimu atacu babiziko urumva byaba bigoye rero kugira gute byaba bigoye nabona nyene ngo biragoye urumva rero maze gushika muri Burundi Film Academy mbona ibintu turiko turiga numva ndagutse cyane mu bwenge ndamenye gute bategura filme gute boyandika iri professionnel bishabiza gutyo. Okay. Ushobora kuri Eta civile rero byafasha kuri Eta civile no hari umuntu yagufashije kuyandika uko meme n'aba acteurs wakinishije harimo ba acteurs basanzwe bamaze gukina amafilme bafite amazina ga mu Burundi muri filme ndundi nka Soro n'abandi navyo vyagenze gute byarakoroheye? Yego byaranyoroheye cyane kuko iyo ufise umuntu akureze akugida muri buri kimwe cyose no kuvuga uratora histoire ukayandika hamugahereza umukoci wawe akagukosora hariho ivyo mwongeramwo hariho ivyo mukuramwo nta muntu ashobora kwandika filme wenyene ntibishobora usanga ari amakosa gusa. Donc wowe wari ufise umukoci wawe uyu nyene ntuze Burundi Film Academy ninde imizina niba taco ni Libere Iradukunda. Okay. Urumva rero wowe waramuhaye ntuze nyiswa yawe arayikosora arayishima ntiyigeze akubwira ati ibi bintu wapi? Oya niko akundiyene nakubwira mu histoire nta histoire mukayigako kandi muyiga ku mwanya munini ntuvyumvira bigasha bitera bibi. Oya none ndabatse ko ngene bandika filme hirya yo ni long métrage ngira niko bazira. Yego ni long métrage ni filme ibifata umwanya munini ya bifata kwandika ni script bandika kadetail baratubwiye ko ari amaparti kuno bandika amafilme hariho wandika ivyo ukina amajambo akayakwandikira ukayavuga kwa kundi nyene hariho n'abandi baguhasuje ukitorera amajambo wewe muri filme yiwawe nawe vyari bimeze gute? Muri filme zacu murandika ndimo avuze ati ngahategezwa kutwenga ucu twenga ndiga nico gituma tuje kwishura tukiga ibintu byose ubona muri Eta civile étape par étape hajya naje muri mwombaza ntoshaka kuvuga usubiramo nokuri yose urayize yego nivyo rero nani ndikunda kubaza byagufasha umwanya gute kuvyandika? Byafasha umwanya munini Eta civile ndibuka ko twarahura tugahurira mu bibanza kanaka ahantu hatekanye turuhutse mu mitwe ugasanga umunsi turahuye dufashe nka sequence zibiri gusa ugasanga nizo twize ko turatuye kuntu twozikora hama tugasubira tugahura uwundi munsi tugatora izindi sequence gushika film ihera ni film imara hafi 1h44 minutes hari gihe rero twashobora gutora tukamara umwanya tugasanga dutoye nka parti z'iminota nka 10 turushe kubera ubwenge hari ukuntu tabugora turushe twavuga ati reka turuhuke rero tuzogaruka ikindi gihe rero byatwaye amezi nk'abiri
nyuma y'amezi nk'abiri twaciye tuduga ruguru hama turagira tournage na gutora abateur navyo gutora abateur batora canke n'umukoce wawe abatora canke wowe nyene mu kuyandika ubuzu utije nyene mu acteur ameze ukuntu no canke ne ubakura muri iyo groupe nyene muri iyo ntuzenye iyo groupe ubusanzwe urimo kumenya abaacteur bakinira filme ni script batora ntago ari je ndabatora script yonyene ni batora hamugacura abataye y'umuntu mbega ataye y'umuntu n'ibintu ashaka gukina biramacingana donc sije kandi si wewe gute none iravuga ngo uyu muntu none wacugira nukuvuga amajambo nimba muri generally mu boss kazi kandi tutaziranye ushaka kumenya ndibaza tutaziranye sha duhimwe barabara ushaka kumenya ngo ujya ari Kayla muri eta civil kurabona hari ukuntu nambaye amaperike y'ubwoko butandukanye impuzu urazi ko atariko nambara mu buzima bwa misi yose basi hama rero maze kubona amadetaye ya script acugenda muri groupe nka muri Burundi Film Academy ko dufite abamamre benshi kandi benshi ni muri bona acteur hama ugashubona uyu muntu baraza kumacingana na ya hole voilà hama rero bamaze kumacingana dugasha dukora tukagira repetition hama tukagenda kuri terrain. Okay, urakoze cyane none Karina mu kwandika film sivyo mu kwandika film wavuze ko bifata umwanya munini ya hanyuma script kitorera umukinyi wewe umaze gutora abakinyi uko wababona ntabo byashika ugakuramwo canke ngugirane bijya bavuga ngo ni casting ntibiguteranya n'abantu ntaco byakwicira ntiwabona kutije ibintu ntivyigeze biguca intege na gato ukavuga uti ibintu vuma biragoye je ndabiheza ahubwo rero nico ciza cyo kuja ku ishuri kuko naje narumva ko nk'ubu wowe ukoze film ntushiremo ndumva ko twari kubiva ndumva nyene ko nta bugenzi dufitanye mugabo rero mwaramaze kuja ku ishuri mugaca ku ishuri mwese muba mufise donc wiga étape par étape ni gute bigenda ntibidutandukanisha ntibiduteranya kaba muri Burundi Film Academy tuba dufise ama projet menshi nawe ntushaka kubura kaselo na taye yawe yego hama bikavana n'ubwoko bwa film niho rero ushaka kumenya ati hazojamwo banaka nta mukinyi n'umwe ashobora gushavura ngo ntiyashizemwe kubera barazi yuko ni filme yitorera umukinyi. Okay. Hanyuma ku cerekeranye na état civil. Donc ni filme ni gikorwa cambere wari ukoze wowe personnellement ni projet yawe ya mbere. Kugira ngo wiyumvire guhera kuri état civil filme ishobora full movie ingana kujya ukavuga uti jewe je me lance ngiye gutangurira kuri iki kintu kwereka utiyumvire ngo utangurire ku kantu gato ikavuga ati reka ntangurire kuri iki. Wari wiyumva ntabwo état civil ariyo nahereye ko narigeze nkija muri Burundi Film Academy hariho série nahereye ko yitwa Top Secret. Yo Top Secret rero kubera ko ariho nari ngira formation donc nkigira ya stage sinari bwarinde ngo numve nyene no kuri ikintu gikomeye nari ngifise ubwoba. Top Secret ya mugani yake iwa ego iri kuri YouTube channel yanje nyene yari na movies mugabo urumva sinari bwabibemwo ngire vivacité mu kintu numve nkomeye muri ico ndavuga ni ibintu ko nabikoze bika ntivyakunze ko ico gihe baciye babanza guhakinga channel ntiyabaye kibandanya Top Secret numva umengo meze nk'ucitse intege numva umengo ivyo nto nabiheba hama niho rero nashamvuga nti ubu rero reka nganirize coach ndambwire ko twoshobora gukora ikindi kintu ambera umuvyeyi mwiza arangida acambwira ati rero reka ndakwereke dukore long métrage turabe ukuntu vyogenda ndakora long métrage kandi naje kuyikora maze gukina mu mafilme menshi hariho My Family, Top Secret, sinibuka n'iyindi mengo nakinyemwo ndavuga nti nari namaze kumenyera n'amakamera ntagifise ubwoba ego kumva ko byose bikonwa hama ndavuga nti birero birashoboka kadukora ikintu kinini gihe uko wari uvyiteze niko byagenze uko nari ndavyiteze maze kubona produit naratangaye nanje sinari nzi ko vyakunze oya okay feedback nariraba ngira nkikina kuko deja ukuntu wakinye ni ukuntu rero nakinye class wari top wari professionnel urumva byari bitese sinari nzi ko muri resultat turonka resultat nziza kuriye
gusa narumva nifitiye icyizere kuko twari twakaniye ahantu heza kandi narumva nyene ko nakinye basi naragerageje rero maze kubona resultat ndavuga ni wow. Okay. Ku vyerekeranye na état civil ni histoire y'umuntu wabivuze. Est-ce que biremewe mu mategeko yuko ushobora gukorera kuri histoire y'umuntu utayimugurira wari wayimuguriye cyangwa yarayikuha konsera kubwira ati jamwe shaka ko iyi histoire uyikina ko film n'umugenzi mu histoire y'ujya muntu ni umugenzi wacu atwara muganirije turamubwira ati ubona gute amaremera ntitwarinze kwigura ahubwo nawe yarumva nyene kumbe ngo yofasha imitima y'abandi bantu. None les hommes cadre ni washatse nk'umuntu yoba atarayiraba kugira ngo agende kuvyumva yari kugira ngo mugire iki kuko umuntu yarayiravye wi mugabo yarayivuze yaravuze ati numva ashaka ko abantu bayimenya mugabo we kuri wewe uri kuravyumvira c'était pour faire quoi igihe wavuga uti ndayikinisha. numva abantu twashaka cyane kwigisha abantu ku kintu kijanye na patience kenshi irakunda kutugora nico kanini twari duhagazeko kuko numva muri bihe turimwo ibintu vya green card sinzi ko muzi ibintu vya green card musa état civil ari kwitwa green card avant ariko turavuga green card zovigora abantu kubitahura n'ingoga ariko tugize état civil biraza kumera nk'ivyoroha ko abantu bavyumva n'ingoga. Déjà pourquoi le nom état civil? État civil uri uraraba film indani muri yo harimo ibintu bijanye na état civil kuko ugerageje kuraba umuntu witwa Austin muri état civil vyagiye kwanka kubera yagize état civil n'undi muntu hama bisha vyica urukundo rwabo donc yaretse kugira patience abona umengo ntiyoronka amafaranga binyarutse umvashagira état civil n'undi muntu adakunda ntiyarazi ngo jo bizogenda gute bishabiza ko none urukundo rw'abantu hama urabona ko umwe yavuye no gufarapfa ntituzi nimba yarapfuye ntituzi nimba yarakize rero kintu gikuru yari patience no kumvira kandi umuntu muri kumwe muri relation donc mukubahana nimba turi kumwe muri relation nanaka nkamugira inama akanyumvira genre nivyo ubwo butunye message twashaka gushikiriza abantu. Okay, urakoze cyane. Wari uri kurambwira rero twari tuvuze kuri iyo wari uhejeje kumbwira ko cerekeranye na leçon morale yo muri iyo film. Hanyuma twarabonye uronka ubushimwe état civil ubushimwe. Navyo vyagenze gute film wagiye muri festival gute wabimenye gute wasanzwe ubizi navyo vyagenze gute? Muri festival kugira njemo ntabwo nari ndabizi nari ruguru hama barandungikira message barambwira bati muri festival bariko bararondera coach wanje nambwiye bariko baradepoza nyabuna nawe shiramwo nta wamenya wala ndandika complete ivyo nduzuza ivyo bintu baduha hama ndarungika kuri mail. Après quelques jours mbona film yanje yabaye présélectionné hama nyuma mbona indi mail kandi je barambwira ati rero uzozane film yawe idepose bashisha ndayijana. Uyitwara gute? Uyitwara muri flash ukayibaha nta nuko je ndayitwara ico gihe narungikanye undi mwana twigana ndamubwira ndi ruguru ndavatiriwe mfasha onjanira film ndayijana hama haciye nka 2 semaines niho rero naza kumanuka i Bujumbura hari samedi passé yewe nta nivyo narinzi nzanva barampamagaye ndi muri salon ngo dina ni sawa kandi waradepoje wewe yego erega clôture ya festival ni muno uyu munsi ni navyo narinzi ntariko ndi Bujumbura ngo simba rero ngurabe ngo nta wamenya yewe nca ndagenda muri mehe byabereye muri mehe yego nca ndava muri salo genda ndanyagirwa yo shagugo insa nabi gose nambaye dukanda mbiri nakajipo shona nyene bibereye mu cité juste nca ndashika nshitse ikamba mbiri nyese yego nambaye nkana mbiri amaze kumenyekana hari utuntu tabukigenda umuntu reka nta womenya nyene nuko nyene nta kumenyekana nyene nta birenze mugabo urumva gusa twari twize tutaheze twari twize tutaheze. Okay, hama ndagenda hewe nanyagiwe na taxi zihari hama nshitse kuri entrée zanumva abatipe muri equipe technique bakorega muri BFA bambwiye ngo Shalina ngo neza ukaza muri clôture wambaye uko yo zanumva byose mbe ngo baravyisha
ntibasha namwereka guponda imari rero nyene urumva ndabimenya ubunyene reka mpfe kubuza nikazimba batanzi kwaje narumva nyene ko atabantu banzi tuzinanye kandi sinibaza yuko donc sinibaza yuko filme yanje yocamwo kubera navuga nti hari waruje kuraba ingene abandi bigenda kugira ngo ubundi munsi nivyashika uzokira uzomenya ingene uvyitwara yego cyanda Chicago gosha imbasha mbere nashitse nicarira inyuma kaza ndaba ingene abandi bastaha binjira sagira neza mama bya bintu bazi haciye akanya rero baratangura barahamagara abakuru metrage jury biragenda ndabona iyo umuntu abaye wa mbere kuno mu felicita ndabona no kabiri ndumva nabo batahamagaye yawe kuntu bigende abibereye hano bakanya basi rero bahejeje abo nahacara kurikira jury y'aba long metrage rero ishikiriwe long metrage barahamagara wabaye wa mbere habaye ya mbere inde ntawe ni filme yitwa Kwetu mugabo si ntabona ari inzi nanje yego ndumva baraba komye amashi menshi bararyoherwa bari base n'abantu babaherekeje babo bakibahamagara nca numva mfashwe n'imbeho ndo ijya malaria ndajugumira gose uko nukuri pe nukuri ubaza manager wa BFA no twicaranye n'umugenzi wiwe ndabwira ntibasha nimugaje numva imbeho cimbehiranyishe baje ndajugumira telefone ntangura kubira ivyo ya muntu ntoki nje ndashira mu isakoshe aciye umwanya mutoyi nza numva ngo meye long metrage ngo état civil yo ndagwigira umura numva nyene mengo ntibibaho numva ngo ngira ubu jewe birashoboka aho uracicaye hahandi nicaye hahandi ndumva barasomye rero izina rya mweneyo barisomye ndavuga nti mugabo uko biri kose nubwo ntogenda gutora certificat nibaza ko ataco bitwaye mara kubera ukuntu nari nambaye hanyuma hama ndava hasi ndanumva manager ngurina ngugenda ndava hasi ndagenda mugakagenda numva isoni ukuntu nambaye ndavuga nti abandi bose bambaye neza yambaye neza abantu bose kweli abantu bose bari bapostiye amafilme yabo nije je nambaye nabi yo ndumva isoni ndavuga nti hari nagenda mu mutima mvuga nti hari ku materi ziri inyuma basi ndakanyisha ndagenda bace baravuga meilleur long métrage uratubwiye ko waciye ugihumura mugabo ushaka kumenya kugira ngo batore film barabiki ntavyo tumenya nanje ntavyo nzi ivyo baraba kugira ngo bavuge ngo film ya urumva ivyo ni bagajije basi ko icatumye itorwa gusumba ikindi n'igiki ubiyumviriye nk'umukinyi wayo nk'umwanditsi wayo ntaco nibaza kuko sinzi amakriteria deja baravye ariko ngerageje kuyiraba n'ukuri gisohoka nashize muri televiziyo ndaraba filme ndavuga nti Nollywood yashitse kweli ndiraba ndavuga nti is me ndakanguka yari sama image meza amajwi meza ndavuga nti ego basita nubwito ito bato iselectiona muri competition kame msa neza maze kuyibona nanje naragize confidence ndavuga nti film isa neza nari nayikunze nanje rero bamaze kuyiselectiona ntago byantangaje cyane après rero uhajeje gufite kuba selectionné uwo munsi byabandanije gute babahaye iki uko yarose ubushimwe butatu yego na kanvelo long métrage hanyuma na image nziza na son ucuronkiki na kanvelo nizo certificat Ubu unye baguhaye certificat y'umuntu yakinye donc afite film ya long métrage nziza okay félicitations merci beaucoup hanyuma ugume nyene ugume bahejuru abambere ibirenze biriye he none dufate nk'ubunye ubu wa mbere nk'ubu wavuza wa mbere wabaye wa mbere canke yakandi gashika hejuru nabaye wa gatatu wa mbere ronka trophée n'amafaranga nyene na envelope hama wa kabiri nawe ronka certificat uwo yaronse trophée yari yakoze iki bamuhaye tavyonze kuko vyagenze je narakangutswe ubwenge numva bwapoteye n'ukuri uko vyakurikiye ntavyonze sawa après rero cérémonie byagenze gute les commentaires zindi wari witeze feedback canke abatari bakuzi bagufashe gute byace bigenda gute kuva samedi gushika uyu munsi umaze kuronka message angana gute kuva samedi gushika uyu munsi message nyinshi niza abantu babona umengo ngiye kwinezereza hariho abambwira ngo rina ngo wataye umwanya ngo wasaze bamaze kubona rero bya bintu birimo abantu baba nk'abariya batwara fesitikabe ibintu byubashe nakazi kubahitse gashobora no kugira isho kaguhaye
hama barafelicise n'abamamke ba Burundi Film Academy barumva bagize intege ko barabona ko ivyo barimwo ari ibintu biri sérieux bishobora kugira aho bibashikanye basi ntawandi bantu turahura izindi commentaire n'iz'abantu ntazi. Naco umaze kuba wambwiye ko atagukina film mu 2021 no wagiye muri Burundi Academy Film 2022 il y a des ans de ça uri muri ivyo none nshaka kumenya nikihe kintu umaze kubona donc avant kitari kihari unye ushima uvuga uti quand même hari ikintu cahindutse. Ikintu nshima cane gusumba vyose kera urana ko dukura ugaheza amashure iyo uronse akaraka sawa mugabo uraronka akaraka kari periodique cyangwa urumva ukagira igihe ukavuga ati ndakorera umuntu umwanya akazi gashobora guhera. Ikintu ca mbere nshima nuko nari narasavye Imana igihe kimwe ndabwira Imana ntimana nukuri igihe wampa akazi nikorera nkakora ndi jewe nyene ni donc ndi boss wanje kafise umuntu ambwira ngo ntiwatonze iki ndumva no gushima. Ico nshima rero ca mbere nuko mvuga ati filme jewe ntabwo nabigiyemo nko kwinezereza oya cengo abantu bamenye no nabigiyemo nk'akazi mvuga ni ukwezi kuzohera nimba ari igihumbi ndonse nimba ari abantu nagirira publicité kumbure mugabo akaba ari ibintu nikorera vyanje. Ico nico ca mbere nshimira Imana. Hama ikindi nuko Imana yampaye umuryango Burundi Film Academy ndakura inshuti donc umukoci mwiza namwe turamenyana kandi nivyo nshima cane gusumba ibindi. Okay, hanyuma urwego filme Ndundi zigeze ko nabwo ubona gute nk'umuntu asanzwe abirimwo nk'umwanditsi ubona gute ni intingira cane ndende mubona muri ko muvahe mujahe ubona ni iki gikenewe cane kugira ngo mushobore gushika ku rwego abandi bagezeko kugira ngo urwego abandi bagezeko? Uko vyari biri nibaza ko abadutanguriye kera nibo barusha gusumba twebwe ko twebwe twinjiriye muri terrain novuga ko imeze neza yateguwe. Rero impinga ihari si ndende nka kera kuko ubu hari ikintu dukeneye ubu nuko tworonka yandi ma platform twogurisha ko ibikorwa vyacu kuko apana YouTube kubera bivanye nabo badutanguriye numva bavuga ngo YouTube ntizihemba sinzi rero uko vyunguka nanje ndacari muri systeme ntago ndabimenya umva ntiharagera ko nterurwamo ngo mvuge ngo mbega bimeze gute turarindiriye abadukurira kumbure hari ukundi kuntu bariko barabitegura nibaza ko bizogenda neza ariko uravye igihe caheze nico turimo ubu bimeze neza kera twarabaninde gusa kandi hariho n'abantu bahora bidoga bavuga ngo je natanguye kuraba filme igihe kinaka bavuga rero batahora bazi ko filme y'Indundi ibaho ariko ubu barazishigikira baranazikunda baranabiraba urumva naryo niteka. Ego niteka mugabo urabona none iyo ni kuri kote yo kugira ngo mushobore kurondera ni igikino nari mwokora mwebwe nk'abakinyi ba filme canke ababishoboye abatwara festival bagirana kugira ngo abakinyi b'abarundi babikore nk'akazi baba abantu vuma bakomeye nka buryo tubona abanyarwanda ahantu bageze abatanzania ahantu bageze peut-être abasud africain ubunye basigaye bakina ku rwego rw'isi mwebwe ubona aho uko kugira ngo bishoboke none natwe nk'abasineaste kuko kumbure turabona ko hariho ukuntu tutunguka ko amafaranga tuba twambe stijemwo siyo ntakuramwo ntadushobora gukuramo mugabo tumaze kubiha abadukurira kugira abona nka irebe hari ibintu iri kiorganiza nkagiye yokomerezako birashobora gutanga akarusho. Festival nayo urabona ko idushigikira ubu rero bariko bariga ukundi kuntu boshobora kudufasha tukagira iterambere muri rusange bidaciye kuri YouTube gusa. Okay, birumvikana. Hanyuma wari uri kuravuga ku kintu cerekeranye n'uburyo nkuko nyene wari uri kurabivuga. We nk'umuntu yari yatanguye gukina bwa mbere cari gukora cawe ca mbere uburyo none wabukuye ufise abantu bagufasha canke uburyo bwavuye bwo gukina filme? Oya n'abantu bose bamfasha kubera ko nagiye muri carrière ndabikunda kandi ndarisanzwe nsa kandi kazi nkora rero kuduhembwa ku kwezi twavuga ati ndaza kugura parts ndaza kugura karato hariho n'utundi ubika none aho warabitse Garina gukina filme ni batwara ikintu gisaba gukota imodoka ama logement bisaba ama déplacement bisaba kuja rukuru bisaba wari mu boss kazi bisaba kunyura ibintu bya boss bisaba kwambara nk'ababoss tusa byarakoroheye waronse wari ufitaniye ama partenariat n'abantu canke wabigejeje gute? Oya nta ma partenariat nari mfitaniye n'abantu usibye ko gusa sponsor naronse kuri Etat Civile
yari hotel twakiniyemwo yitwa Tropitel shimira cyane Tropitel Gitega Hotel nibo bafashije kuri iyo location gusa ibindi byose narime yego kandi nta muntu naronse amfasha mu buryo bugaragara bw'amafaranga warahombye cyangwa warungutse ntavyo ndamenya navyo uramenya gute navyo sindabona resultat ndacarindiriye deja resultat wayibonye resultat ya mbere nshima nungutse nuko naronse abantu babiraba kubera ko utaronse abantu deja nta kintu kimwe bufise kugira abantu niyo nyungu ya mbere jewe kubwanje mbona mfise ndamfise abantu nizera ko byose ndabifise bizokunda hanyuma ubiteze gukora iki niteze washoboka uko nibo waradukoreye etat civil nibaza ko utagiye guhagarika kandi nibaza ko utabishiremo ubunebwe uraba udukorere vuba hashoboka ntutudeseve abakunzi bawe ndi muri carrière ni kuvuga ubu nanje bazomenye bazonyishuze bumvise bashaka filme nshasha bashambwira ati Lina where are you none bizogufata biteze gukora ikirere nikikugiye ubu nyene inyuma y'iminsi mike ikintu ubona uti kuko ikintu cambere cyo cyose urashobora kucigira uravuga uti kama narabonye ibi ni ikintu cambere wambwiye ko utari cyo cambere wowe wakoze kugira wakoze top secret ukavuga uti se bwamenyere kamera itu hanyuma pour le moment uratubwira uti narakinye mugabo ntihabuze akantu uvuga uti ifo ko nkorija aka kantu urazi none sindatangura gukina nturatangura gukina ndakuvuga sindabimenya nguma niga nukuri nguma niga umeze gute rero kuba international nk'imicongereza mu congereza ahubwo ico nari nibagiye kubaza ko kimwakinye mu congereza mwagiye muravanga cyane icongereza alors que murakina filme mu kirundi kandi nibaza ko public yanyu niniya ari y'abarundi ariko ni kimwe gituma tudashobora gutera imbere n'imana dushoboje tukiga icongereza tukakimenya dusho tuba international dushobora kuba international mu rurimi rumwe ikirundi encore ntikirenga kuri frontière urabizi urumva vyina natse bigashika kure ni mu Rwanda nta handi rero ivyo biri mu bituzibira kudatera imbere nk'imana iduteye iteka tukiga icongereza tukakimenya tugakina filme mu congereza muri Nollywood baratumenya mu bindi bihugu byinshi baratumenya ko tuzogusha duhuza ururimi n'ahantu hari connection imeze neza rero ni kimwe mu byatumye muri etat civil tugerageza gucanga pole twumve yuko vyoshika tukagira ibikomeye bazi hanyuma rero nenda kwajije ibyo twitege igikorwa gishasha vuba from Burundi Film Academy ngabo biciye kuri jewe hariho yindi filme shasha tugomba dusohore nyuma y'umwanya muto cyane bisaba n'ukuntu muza kubideklara babideklara ngo tuzane babisaba yego baza kuvana n'ukuntu ababosi bacu tubikorera baza kubisaba ko baza kubyakira niba bisaba bigakunda cyo tubibaha abantu bari muri monde ya sinema ngaha mu Burundi harimo ibintu byinshi bya furugufurugu usanga defo bafise abamama bafise ibintu badahurizako hama harimo induru mugabo nibatware muri entertainment yose wewe witeguriye gute kuri wewe ushaka nawe bijya kugira ngo peut-être hariho ababikreya bavuga ngo n'amabuzz hariho abagira nawe ushaka gukorera muri iyo ngre kugira ngo uzoshobore kumenyekana cyane canke ibintu byawe bimenyekane cyane canke witeguye gute kurwana navyo kugira ngo ntuzoje muri uwo mugwi wawe tuze tukubone mu kumarezo mu minsi iza naho usigaye ashaka ngo murumva nawe ukuntu wanabivuze ngo vuruguvurugu ni vuruguvurugu ibintu bya vuruguvurugu vraiment ntibiryoshe ntabwo no byifuza muri iyo way ibintu nuko byoba mu muco tukagira ibintu biri mu muco byo bari byiza cyane gusumba tutiriwe turaca muri vuruguvurugu undi mana naci dashoboye anje nakwaje strategie uri kuriga gukoreramo kuko uri umuntu ari karakorera ku ma réseaux sociaux kandi réseaux sociaux urabika na benshi hari abakuraba babikeneye kukuraba kugira ngo utere imbere hariho n'abandi peut-être bakuraba négativement bashaka peut-être ko kujaruza canke bovuga batujya nazogera uriko ugakugwana navyo gute kugira ntuzoje mu womo shago ngo nukuri urumva nk'ubu nciye ndakwishura ngo ndiko nigakugwana navyo gute wocuza nawe kunsotora kubera nakubwiye ukuntu ndiko ndavyiga ntavyo nokubwiye gusa nivyaza tuzohangana navyo ntakundi twabwiye uhangana navyo mu bisanzwe mu buzima habamwo kuduga kumanuka habamwo kurira kuryoherwa
rero ibintu byose ko bigushikiye wigukubana navyo gusa vyagushikiye ubwo urumva sinoca ndabitegura ngo nzobibamwo gute hari n'igihe bitonshikira. Hanyuma ku kintu kijanye n'uwuhe mu acteur ngaha mu Burundi ukunda gusumba abandi? Nkunda yego canke ukunda ingene akina pana gukunda muri iyo sens tuko turabivugaho uvuga uti akina neza vraiment jewe sample nka kuko umuntu avuga ati ni umuror model. Okay, mu Burundi bose ndabakunda babikora neza ariko nta muror model n'umwe ari wanje. Nta n'umuror model wawe arimo. Umuror model wawe basari he ninde basi international genre ari muri Nigeria yitwa Chioma niwe nkunda ukuntu akina. Yego kubera ko akina neza ari professional akina neza donc arubaha akazi kiwe ndabikunda tu donc ndaba inspired cyane nawe. Okay. Nibaza ko kintu cerekeranye na filme tukivuzeko. Sinzi ko arico nibagiye woshobora kubwira abantu abakunzi ba BI TV n'abakunzi bawe bashobora n'abakunzi banywa kugira bavyumve n'ingoga bagire subscribe kuri YouTube channel yanje yitwa Lina Movies na TikTok, Facebook, Instagram. Urumva bagize gutya mumushigikiye mugize commentaire mumushigikiye aho bitameze neza aho bimeze neza niyo ntererano cyane no basaba no kudusengera kugira ngo sinshike intege rugendo ni rurerure. Kiro mu boss kazi wawe mu boss kazi kandi duhenze bacorera nayaronse bacora ko bashobora uzonsaba ndafise vraiment nzomo. Okay, Lina ndaguheruka uri Gasore. Ndaguheruka kuri Gasore. Ubu turavuye muri filme tugira tuvuge rero ku kindi kintu gitetaguheruka kuri Gasore ubu mbona wisiga agarouge à lèvres mbona inzare Karina cyagenze gute kuba umusare birarondeka bre cyagenze gute ndabwira akazi kubahwe mugabo apa yakazisha gogo nukuri bazi igituma nabihevye kuzandambara nk'abahungu n'abagabo bambwiye ngo ndumutinganyi. cyagenze gute bambwiye nukuri bambwiye ngo ndumutinganyi numva ndababaye narabaye tushe gose ndabura ukuntu nifata. wowe ubundi wabyambara kubera iki none? Kubera ndabikunda kubera ukuntu twiruka muri ville bazi ubuzima bwa misi yose kwiruka na make up muri ville muri batagwe gusomesha umuntu na make up nicuye uraza urabiricuye hamwe kabisa uvuga ati nza kuyeronka narusha. Rero sinzi cyo nakunda kwambara nico gituma nakunda kwambara nk'abakobwa kera nikundira amabutura amasengle mwisi rero n'amadrede ko nakunda amadrede cyane shambwira ngo ndumutinganye ndavuga imanzi nka jewe muravuze ko ndumutinganye basi imanzi ngawe none abaca muri uwo muguyi ntibaba ari manzi aba bari manzi mugabo hari ukuntu baba bameze kenshi usanga bakunda kunywa itabi inzoga nyinshi la majorité nkabwana ari ibintu byo ko atavyongira kubera iki ibintu babimbwiye kandi rero bica byinjirana nuko nagiye muri carrière kwaje ndakunda kuba ubuzima nduha nkabaho ndushe mu nguvu mu bintu nakoreye. Rero maze kuja muri carrière nsanga muri filme sinoshobora kuronka amahoro mba ndumugabo canke nkina ndumusore canke nkina nyene muri ndukinga kujya kuntu mba nambaye. Rero kandi make up rana ndazi nije nisiga na jenite yansize ababibona muze kubiraba neza he yansize basi ucuvuga uti nshaka guhindura canza ndahindura look kugira ngo uko abantu bambona basi bareke kuguma bavyumvira kandi hari abari bamaze kuproposa no kurondera ego tubwire gatoya twumve ingene vyagenze gatoya baza karubagara nk'uko vyagenze gute Karina? Ni ibintu biremereye oya ni ibintu biremereye pe ariko vyarashitse aya savuga mu kindi kiganiro vyarashitse pe vyarashitse ndahura n'umuntu umurizi bien sinzi ko bibaho buriya nanzi ko bababeshera. Rero maze kumera ko bababeshera mbona rero birabaho vya bintu bimaze kubona ndavuga nti koma kwa jina la Yesu niko gucanza ndiga kwanza kuzandambara nk'abakobwa neza nimakiya
kubera Byaraguteye ubwoba none? birateye ubwoba Byaguteye ubwoba kubera yuko wabonye yaje akubwira ngo aragukunda n'umukobwa twahuye bisanzwe arambwira kujya muhurira n'umuntu ahantu quelque part akakubwira ko agukunda rero kumva nagukunze nka kujya nabwira mugenzi wawe nagukunze basi rero naje ndabifata nk'ibisanzwe nukuri sinavyegereje umutima cyogera cyarasaba nimero de telefone yanje nanje umukobwa nibisanzwe nukuri nibisanzwe nyene gukunda umuntu bibaho nca ndayimuha nimero de telefone ndayimuhaye après quelques jours aranyandikira acambwira nzoze kuramutsa ryari ndamubwira nti ni karibu je mva akazi 17h fise akanya wumbarira ndamaze kunda gufungura ikinzo kwakire Yego. Okay. Umushitsi kura umushitsi gogo niteka nukuri Ego kura hanyuma. umushitsi niteka kanje ndakunda ndonsa abashitsi kame afuma agenda nyoya amazi basi arambwira ko kundi burete n'ubugari nabaza ubugari bwiki kaje nkunda ubugari bw'ibigori arambwira ko kundi ubw'imyumbati ndabitegura araza kunda mutse ya byakurikiye nyuma nukuri navyo novuga Byagenze gute ça devient intéressant dushaka kumenya gusa abantu basenga nimba kiri abantu basenga kubera ari urwaruka rwinshi ruriko rurahona muri iyo nzira nukuri babasengera kubera bafise mind satanique sizi nukuri biraremereye yaraje muhira turaramukanya kujya duhura twaramukanya mwiga ajambwira ngo dina ngo ya musomye nabi washaka ndagusome gute cyari mu mutima ni pum hanyuma ngaho nyene none kuri kutaci none byaguteye kwa nibaje ko ariko kujya kuntu dutebura vya kawaida nibaje ko ari gutebura vya kawaida ncanda amazi ntufatiki ncanda ganda mugura kabeshu bibarabara ndamuzana kugira amanuza ubugari neza yise muzu kweli iri kwa story ndefu none haci hagenda gute oya ndibutse umwaka ugogo oya nikuri biraremereye gogo none bararemereye basi none yaragufashe ku ngufu anafashe ku ngufu imana yakinze kwa nariru waribana none mu rupangu rwawe oya nibana mu nzu ya jenyene ico gihe urumva hageze gufungura yaciye ambwira ngo ingo aciye ankwega sharankwega nanje arana ko mfise ibiro bike arankwegera amaguru nukura arabana urumva mu maguru gutya mu maguru bari yambaye ipantaro yambaye igikwembe muhira nanje nambaye igikwembe muhira acarankwegera amaguru gutya arabana gose ashirafata amaboko ashaza kusoma centrale umutima nukuri urakoroka ndabura ukuntu nifata ndagira ubwoba kuko byari rya mbere bimbayeko kandi sinari ko bibaho nari nzi ko ari nka kujya nanje mara niyambika amapantaro birekura nkumva gusa ndaryohewe muri yashuye Bujumbura niko naje namubwira ntirindira ngende kuzana kandi kabesho kugira numva ko yondekura namubwira ntivishoka bise ndabigukorera ndindira banza ureke nje kuzana kandi kabesho ndasohoka gogo kandi nari nshonje no kuri mvuye ku kazi sohose shambwira abatonto twabana mu rupango ntibashaje ibintu byabaye nibi byagenze kuno ndabasabye rero muze dusangire umushitsi narose nsinzi ukuntu ameze nitwari tuziranye ntari ibintu bikarangirira mbona biteye ubwoba ngo nibikigarina ntoya nimurindire ngo twanze tuja gufungura ntibihore ndaza kubaha histoire kuntu yagenze ubwa mbere duhejeje nyuma baca baraza gogo turicara twese turafungura duhejeje gufungura turakaraba dukaravye umwe aca arasohoka mutonto umwe ntamasohotse uwundi nawe ashagomba gusohoka umengo ntibabahe valeur ibintu nariko ndababwira ngira babonye ko ari umukobwa bavuga ati ngira ngo bibajet sivyo kubera ntari bwo bibabwira rero agiye n'uwundi ashavuga ngo Lina ngo urakoze ngo Imana iguhezagire nimba nibaza ngira bibajije ko bari kwa kundi twahora dukunda gusangira vya kawaida mugabo rero bagenda barakoze uri yandanje do anyuma Yesu warakoze nukuri urumva nyene naho biruko uwundi arasohoka asohotse naje mfata amasafuriya n'amasahani ndayasohora ndayasohoye cyane yitabisha telefone ndambwira ntumere yo gutega nsere ndaje ubunyene kwa nabonye ko ndi muri danger ntashobora kandi kwikuramo ndamubwira wa mugenzi wa mushitsi ndamubwira nti nsere wanje yaragwaye ngomba ngende mukanyosha nti
tuzosubira kubonana uwundi munsi ikindi gihe kugira sindamubabariza umutima canke abone ko noba nakaguye uko ameze basi nca aca avuga ngo yango turajana ngo ndaguherekeza ni Yesu Kristo ni wa muntu ari sérieuse gose birenze kubera iki tujana sinshimye kuvuga gusa quartier yabamo ndavuga none ubu ni yataha tugende saa 4 z'ijoro hariya anye mu Kanyosha kubera ikamerekeza donc ugiye yumva ashaka kubana nanje umwanya wose yo amaze kumbwira ko ndambwira nti sawa nta kibazo nari mwisengle n'igikwembe muhira shagogo nacenja gusezera abatonto ndababwira nti rero vya nubwo mutabifashe neza ntivyari nibi byagenze uku uyu muntu twaye uku hani imisi myinshi twari bwabona n'amaso ku yandi irya rigira kabiri tubonanye mugatwa tuvugana muri message bisanzwe rero akiri imfunguruzo mukaza kubona agiye mu ndabira gusa ko atakintu kimagenda twaye muze gusha mu nyugarira nti genda giye siho ndara ngiye mu Kanyosha Imana iri mu ijuru yarakutesheje kwawe izina ry'Imana urumvaga kuri iryo joro saa 4 z'ijoro nashinge ndafata taxi nafata kuri limitere ndafata taxi ndashika mu Kanyosha ndabwira ibintu byambaye ana ko mvuga ubujambo bwinshi narajugumiye ndavuga nti mwami ibi bintu birabaho byo biteye ubwoba gogo hanyuma apani mwigeze asura kukuvugisha yaramvugishije urumva ntigeze akagura ko namumenye ashatangura kumbwira ngo Lina ngo burya ngo wonyemera wubaho neza ntusubira ku ruhande abizi kuse souffrance y'ubuzima ndavuga n'umuntu ko namubwiye ko mbayeho nibiki ngo urumva ngo ushaka ko weekend ico gihe twegeje vendredi ushaka tuze gusohokana muri HPR ngo je ngo gusa ngo ndahantu ngo mbwira ico ushaka gufungura ngo icyo cyose usange bihiye ngeze umukobwa ari kuri amafaranga yo kugura indya ziryoshe mu kabari abakobwa bayatanga bafise ubuzi buzwe gogo nawe ntakazi kihazwe yarafise ndagashaka ngo nenda kazi je ko nabona nibiyeri byinshi none uko wari ukazi Jean yarashobora kuba kazi agafise no kwera atavyo wamenye oya egara agafise mugabo n'ukuri oya n'ukuri basi chanumva ubwoba ndavuga none ejo ko atamukobwa ari bwambwire asohokane kubera yakubwiye ko yo gurira ibintu biti nagize ubwoba kubera nibutse bya bindi byabaye ubu naho yaravyibagije yongeye kumbwira andi majambo ashaka no kukufata neza urumva ashaka ngufata taxi mama yake na mama ngufata taxi ngusanga aha ngumbwire ngo ivyo ushaka gufungura ngusange babiteguye cyane ngo mu mutima hari yakana nacenze mi telefone candajyama candatekana haciye indi minsi ashambwira Lina si vyiza sinkunda kumbabariza umutima asubira kumbwira amajambo nkayandi nyene sinshaka kubona uri kumwe n'abandi bahungu sinshaka bya bintu birakomeye inimero zose mpava ndazibloka wa mugenzi duhebana gutyo ariko nyene nasanze mwise kuri biraremereye basi niho naciye numva na bya bintu byo kwambara kujya ntakibikunze ndavyambara mugabo si misi yose nka kera ubu warabihevye nabihevye uko nyene bishaka kukwegera karamba bambwiye ngo ndumupede nababaye muri zibiere bambwiye ngo ndumupede ntibamenya ko ndumukobwa canke ndumuhungu kandi nambaye nk'abahungu ntushobora kumenya ko ndumukobwa sama makiyaje ntushobora kumenya ko ndumukobwa canke ndumuhungu wana ari manzi kwe hewe candavuga ati ibi bintu ndabihe ifoke ndabiheba Tanga image nziza canda biheba gutyo basi ko bipanye n'ivyo vyakushikiye nuko abantu bashobora kuba baba mu bintu batazi niki kintu wobwira abantu peut-être abantu bashobora guhura n'ivyo bibazo nk'ivyo wahuye no kuko urumva wonye wowe nuko wagize ubwenge ugashobora kumucika peut-être birashobora kuba bishikira n'abandi kuko umuntu agashobora kubona umuntu ati umuntu elle s'intéresse à moi ni bisanzwe twese turabakobwa kandi ntihenze ibintu bimenyekana cane bibera mwibanga bigize we niki kiwobabwira nanje ico gihe iyo nza kuba mfise inzara vyari gushika kuko urumva wumvise umuntu akuri inzu y'Ubujumbura n'umukobwa kandi akakurasiona niko yari yakubwiye ko yagukorera yambwiye ati aho ushaka gutembera hose icyo ushaka gufungura cose kwideplacer ntusubire iyo wasi I'm here for you ndavuga ati mwami Yesu ibintu ko atanu umuhungu arabimbwira nenda nawe yikundira nkaho usanga wikundira ubuhungu nako nako bwe nawe reka gukunda umusore umusore nina yikundira abasore nina yikundira umusore abasore
arahari mugabo ndabona n'akabagira ndabe noneho sheri wanje arahari muri kazoza mukakanje nakiyambitse ko nagomba mbona abakobwa baterera ivi nande uwonterera ivi wariranze gari basi niranze nta n'umugabo nshaka poromo yesu none wumva ko ibisigo bigufasha oya ntibimfashe kirazira kwihuta canke ngo uje kurongorwa kubera amarangamutima ifoke witonda apana ngo bandi baragusize oya ukagende mu gihe cawe hageze ntekera ukundana nimwe vyabo oya ndakunda kweli gusa ngira ni bifake fake bipira he none ndazi aje navyo ndamenya gogo okay Rina turagushimiye cyane kuba waje muri BI ndabashimiye namwe cyane namurishije ibintu ntari kuvuga pole sana mugabo byabaye kugira ngo binyigishe kumbura sinohura navyo kandi ngo ndabigwemwo nk'ubu ndarabibonye uko bigenda. Okay, rero nifuza yuko tutosura kuvugana uri waronse nyene agashimwe karenze nka trophée filme yawe isigaye irabwa ku wayitandaje nko kuri nde kuri ndagaye Netflix canandi harenze nyene byumva sigara umukinyi nitwa kina mu Congereza bizokunda ivyo byose nani paka mukine mu Congereza nishaka kudandaza filme kuri Netflix iri mu Kirundi oya mbana mu Kirundi nanje nafoze basi mu rundi rurimi yego mu Congereza mu Congereza gusa mu Faransa nta Gifaransa nzi n'ukuri oya ntaco nzi pe Icongereza n'igiswahili sava no fa kubesha pole pole okay Rina merci beaucoup nari ndiko ndagushimira ndashimiye namwese mu mandanya mudukurikirana Rina yababwiye platform akoresha yababwiye mugende kuri Rina Movies kuri YouTube no kuri TikTok na IG baza kwiriko na Facebook ndibaza mu muterera ivyumviro mu muteza imbere mwumva umukobwa aciye ubwenge n'umwigi maciye ubwenge hanyuma akina neza vraiment ni butararaba iyo film ugende uyirabe ahubwo uzogaruka ngaho uzomushimira turaja gushiramo muri description muri muntu uzenye mu kiganiro tuyishira mu commentaire kugira ngo uza gushaka iyo link aze kuyiraba hanyuma ibisigaye merci kwama muri ko muradukurikirana merci ku ma commentaire yanyu twamutse ko turaronka ku biganiro tuba twakoze ego turi ngaha kugira ngo dushobore kuganira hanyuma ibiganiro muraba peut-être bigire ico bibafashije mu buzima bwanyu canke ari ico muhigira mushobore kuciga Rina à la prochaine merci beaucoup umukabimana bane namwe abe mu vyanyu no mu banyu